mukira inara mukangowe zizigira Yesu gusa zigira zizigira iriho kugeza bazoncisha mukiriba cy'ijuru jewe zizigira Yesu gusa. Amen. Yesu nashimye. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Izina ry'iwanje nitwa Irambo Narisi. Ndi umudamu. Je mvuka mu Mugamba. Ishuri ni Nyatubuye. Ububwiriza ni Nyabikonge, misiyoni ni Kiremba. Ariko ubu uyensengera i Bujumbura mu bubwiriza bwo mu Nyakabiga. Yesu nabahezagire. Yesu nashimwe. Nzokwama nkwizigira Imana yo mu ijuru kuko ariyo yonyene idahemuka. Yesu nashimwe. Ndashima Imana ko nongeye kugaruka hano. Mu mwaka uheze nari naje ngiriwe ubuntu n'Imana kongera kugaruka. Yesu nabahezagire. Narashinze intahe kubera ifata umwanya munini sinoyisubiramwo cane, ariko nsome ijambo ry'Imana Yobu 42 umurongo wa 2 n'ubu nce nsoma na Yeremiya 26 ku murongo wa 26. Yobu 42 umurongo wa 2 uvuga ngo ati nzi ko ushobora byose kandi ko atagishobora kubuza imigabo yawe. Yeremiya 23 umurongo wa 23 havuga ngo mbega ndi Imana igarukira hafi gusa, ni jewe uhoraho mbibajije, sindi Imana ishika kure naho. Yesu nabahezagire. Kubera mumaze akanya mwicaye ndabasabe muhaguruke. Yesu nashimwe, muhaguruke ndatera ikorasi umunota umwe. Yesu nabahezagire. Imana irafise umugambi wo kugirira neza abantu. 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 Wo kugirira neza abantu. Wo kugirira neza abantu. Wo kugirira neza. Murakoze. Yesu abahezagire. Yesu ashimwe. Nazinze Bibiliya. Yesu nabahezagire. Yesu ashimwe. Nari nashinze intahe ndashaka nce ku mayange nce ndababwira irindi jambo rimwe ndabafitiye. Yesu abahezagire. Muririmbyi yavuze ngo nzokwama nkwizigira nzi kutazompemukira. Yarabyumva mu mutima kuko abantu bubu babiririmba ku munwa bagira teori nta pratique bafise. Haleluya. Ubundi ufise pratique wamenye uti gusenga byafashije, byarampaye, byarangiriye neza. Ubundi rero turaririmba muri korale tukaja mu bikorwa byinshi, mugabo dufise umwete wo kubikora, muga nta Mana tugendana ifatika. Haleluya. Ufise Imana ifatika, Imana irazana ishuri kugira igupime neza kuko gusenga kuwawe canke ivyo bikorwa ukora muri korale ari umuhamagaro ufise. Haleluya. Rero je nize amashuri y'intango nayize mu Mugamba, ariko segonderi nayize Kiremba. Je nabatirijwe mu ishengero rya Kiremba. Yesu nabahezagire. Nabatijwe Ikiremba. Je nari mu Anglikani ngiye kwigayo. Hama rero ngiye kwiga Ikiremba nsanga nta shengero rya Anglikani hafi rihari. Hama ca sengera muri Pentecote.
muri Pentecote narahasengeye naririmbye imyaka 5 ikiremba je ntarabatizwa mu mazi nagomba ndawe kugira nzoje mu mazi neza ndavyumva Yesu ashimwe hari abantu bitiranya amazi muga je sinagomba kuyitiranya nja muri korale ndaririmba niga imyaka 5 ikiremba ngiye kwiga igice sinizi gicurumba je nagiye barambatiza abantu nza bati none ari si byukuri yari umukiriso wahere abatizwa no munsi imyaka 5 amazaririmba sinagomba kwitiranya amazi ntuhaze witiranya ibintu bifise intumbero tuzoja mu ijuru Yesu abahezagira abati ndokorokera mu mazi ayo mazi ndayaha agaciro menya yuko kubatizwa mu mazi bidakura ibyaha ahubwo ari ukuzura mpemu yera ugashishikara urugendo amen haleluya Yesu nabahezagira kiremba nahejeje mu 2006 Yesu nashimye ama rero ndashima Imana nari nababwiye ko nagwaye mu 2001 ndagwara insogi kandi jewe ndazigwara narasenze nkijijwe mugabo mba ntarabatirizwa neza muri ya mazi Yesu ashimwe haleluya ndakunda Yesu rega Yesu nta muntu asenga hajya hasenga umutwaro Yesu ashimwe nta muntu asenga hasenga iki hasenga umutwaro Yesu nabahezagira nagwaye kuva mu 2000 ndanyarutse mu 2000 gushika mu 2008 2006 nararose akazi nakora Bujumbura hama mu 2008 kwera nari ngwaye insogi nuzurinda sinafungura ngiye muri toilette nafunguye haza amaraso yonyene ivyo nariye bigaca mu kanwa we naho bitaraba uzosenge ndabimarana imyaka 8 uw'icenda ndabumara mu bitaro muri wa Karede akazi kaba karaheze amahera naciye yose mba ndayarisha ibitaro Yesu ashimwe ndiko ndanyarutsa Yesu abahezagira rero mu 2008 barambaze bambaga nabi indi kirasubirira byimba mu 2009 mu kwa mbere candinjira ibitaro hanyuma umwaka wa 2009 nawo maze mu bitaro muri wa Karede namaze muri koma amezi 3 ariko ndahari Yesu ashimwe oya kubitara gukorera bya bindi kubukiriho nimbabazi z'Imana soma sengesho meshi oya mugabe cy'Imana yagambiriye izogikora Yesu abahezagira mwaka wa 9 ndawumarayo barambaze rero barashiramo icuma ico cuma rero n'ubu ndagifise hano bashiramo icuma urumva nari umukobwa nahejeje amashuri nkora akazi mwaka wa 2009 rero ndabumara muri wa Karede bashiramo icuma mu nda tuzokwamana igihe cyose nk'ubu nakimaranye urubanza urumva icuma utazosiga batazogukuramo urumva aho uzoja hose muzojana Yesu ashimwe Yesu nabahezagira ariko subiye inyuma mu 2008 bambaze muhira bambwiye bati none kukiri umutoya kandi ukaba bakubaze rimwe wumva basubira kwera abantu bakubwira ngo uciye mu igeragizwa ntibazirinda uzoca mu kindi gihe amarero ndababwira ati je nta ngorane ko bambaze umudogiteri wa 2009 yarambwiye ati ngomba ndakubage muhira bacavuga ati ntitubogusubiramo ntivyokunda ntamera yacu twosubira konona wowe uracari mutoya reka tukurondere umuti baca bikora ku mupfuma ahantu ruguru urona hari gihe wewe bakubima amahera ya bisi mugabo bashaka kuyakoza ibintu barakirihira baca batumika ugifyera ruguru n'urushaza rumwe barakirihira bisi mugagende basavye bisi barayanye igifyera kirava ruguru ibururi kiramanuka Bujumbura ngo kije kuraba umukirisu yitwara isi yo haleluya naratijwe neza muri mpemu yera narumva ko iyo ntumbereye ntariko ndakati korose Yesu abahezagire hari abantu basenga afise ibindi ukumva umengo ukirijwe ku wa mbere ku wa kabiri wabihevye je ntituri kumwe uzigwariza je handiko ndashishika Yesu abahezagire baca barazankura mucuma ati wowe uraremvye ariko ubwira upfa ntambuga itatu kurungika twakuzaniye umuti vyuka tuguhe ico gihe ntivyari gikunda konja urumva bari barambujije kurya naradugumira kurya ko mutamakazi na bampa ikimanyu c'umuhwi mu gitondo n'igikombe c'amazi nivyo nabinyoye amezi 3 amaca ndavyuka casanga ni cagifyera kimwe gifise inkono murakibona bacambye ati igifyera rero mukuru wawe yakiza
batubwiye ko ukiraba inshuro zitanu wimyoze inshuro zitanu ucicare kudashikana kw'igisusu inshuro zitanu ururushaza ucurunywa. None ndakubwira naho noba nkunda kwizera iri shurwe nk'ubu noribwira ibintu ndabaraba yo. Hariho abantu rero basenga nababwiyeho gusenga gutandukanye. Uwo mumama nabako yarasenga yazinduka saa 11 gusenga mugaturika avuze radio rikarenga ukumva umenga yarakijijwe. Mugo uwo munsi naciye ndamubwira nko gusenga kwiwawe je uzohora uryama ry'amasaha ntuzosubire kuvyuka. Impamvu ya jeno urabigifyera ngakira ngo kandi nta na kimwe gikora ngo uragikoze ico kintu tukubwiye ngo duce tukisubiza kwa nyeneco. Cyangwa atahubwo nyarukana ihutisha subiza je nta gifyera noraba igifyera kimwe gitera ibiharage hariya mu murima dakirabe je nizeye Yesu yazuye Lazaro yarapfuye yaragiye mu mva je ndacariho arafise uko yo bigenza bikemera ashobora kunkiza cyangwa akambwira ati we vraiment ndabonye ukuntu wobaho werekana gutahane mu ijuru. Yesu nashima Yesu nabahezagiye candaga ati nta mugabo nsize nta mwana abavyeyi ndacabafise je ngiye mu ijuru nta mutwara. Bacagisubiza kwa nyeneco bambwira ati oya ntitwogisubiza bunyene hariho abakirisu muririmbana tuje kubahanuza. Mugabo abakirisu babahanuje bambwira ati ingingo yafashe nyene kugwara twebwe bene data hari ico dufise twishura. Caragisubiza kwa nyeneco nagwarushaza. Yesu nabahezagiye Yesu ashimwe. Aho hari 2008 ngomba ngende mu bitaro umwaka wa 2008 ugira uhere inda yarasubiye kuvyimba ntagira amaraso na makeya atanyishu bafise impemu zarahetse. Ico gice baciye bazana ivyo oye maze kubabwira ko bidakunda cengenda ku mudogiteri muri wa Kareda cambwira ati genda muhira abanyandikira ikete ko ndakubaza ugahwera batazombaza. Shitse muhira ati bambwiye yuko bazombaga ati twa nta mahera y'Iwacu tuzosubira kuguha n'igifyera cyo wacu warase kugikoresha. Ata okay nagomba ndakubwira ni wakene ikintu uragisaba Imana hajye Imana niyitunze ibintu kurusha abantu bago ugiye kwasaba ibintu baguha bikeye muga mwijuru batanga byinshi. Yesu ashimwe. Tambwira Imana ati nimba ubona ko nzokirira muri wa Kareda uzana amahera ngaha. Muganga yambwiye ko ntegezo kuri hicuma azogituma mu Bubirigi nk'ubu je ndi mu icuma cyo mu Bubirigi umva gute. Haleluya. Yesu ashimwe. Ati nzogituma mu Bubirigi gishitse nzosha ndakubwira bati nta n'ikingorongoro tuzoguha we ntiwumva naho wakijijwe ibintu n'ibintu byo kudutesha umwanya. Yesu ashimwe. Niko ndasenga amafaranga caraza Yesu abahezagiye candagenda ndamuhacara ntumira cacuma mu kwa mbere gica kiraza cambwiye tuzo winjira ibitaro muri wa Kareda. Giye haheze imisi 5 candaraba candatemba mva ku gitanda baca basanga nakorotse. Tiarisi yapfuye kandi kubaguye muhira birabasha. Baca banjana muri wa Kareda rero nyarukije muri wa Kareda barambazi. Yesu ashimwe. Barambaga namaze mu bikoma amezi 3 ndikangura ndakira ntaco naryo urumva nari ntunzwe n'isonde n'amaserumu. Ndakira ndicara ndabona abantu nkabamenya mugabe kanka ko nkuru rurimi mu kanwa naciye ntahura ishuri ryose haje nshikaje amashuri makeya ndazi ishuri ry'umuragi nk'ubu nkumva shaka kubabwira ibintu mugabe kanka ko ururimi rurenga ngaha ati ibi bintu nibiki n'uburagi nabwo ndabaye umuragi ndatahura ko umuragi ashobora kuruha ngaha agomba kuvuga ibintu bikanga gushika mu kwa gatandatu ca ndatangura kuvuga inda umunsi umwe kirasubirira byimba uca basubira mu barambaze kushika ku ncuro 11 na cacuma bashiramwo umwaka wa 2009 urahera ndataha muhira batari biteze ko nzotaha. Yesu ashimwe. Ndabwira Imana amaze kumbaga incuro 11 ati Mana we uri mu ijuru nakoreye naho natanze shikanwa rimwe gusa uzonkize ko muhira bari barampevye ntibari bakiza kuraba nari ngwajwe na bene data abati twebwe mu Mana yasenze tokwanura abo bantu bamugwaje. Igihe kigeze nza numva ijwi rirambwiye ngo ikorera ikirago ca utayo. Ijwi ry'Imana riraryoshe. Haleluya. Umuntu arakuye kumva ijwi ry'Imana. Nza numva ijwi rirasanze muri reanimation muri wa Kareda ati Arisi korera ikirago ca utahe kandi wowe nzokugirira neza. Haleluya.
none umuntu wazi incuro 11 ari umukobwa Imana imubwiye ati kora ikirago cyawe utahe nzokugirira neza ivyo mu matwi y'abantu ntibishoboka muga ku Mana birakunda cyambwira umuntu yarangwaje ati Imana yambwiye ndangira ahantu hari iryo jambo ati ni Yohana hahandi umuntu yaragwariye ku kidengeri ntamubwiye ati korera ikirago cyawe utahe kandi ujya muntu y'ibibiri tubwira ngo yari ikoreye ikirago arataha hari ku izabato agize cyahura n'abantu bati nta soni ufise kwikorera ikirago cyawe ku izabato ntibabazwa nuko akiza n'imyaka yarahamaze babazwa nuko yikoreye ikirago ciwe kuwa Mungu nkubu ukize kuwa Mungu ntibabazwa nuko akiza oya babazwa nuko yikoreye ikirago ciwe ku izabato Yesu nashimye candataha muhira mu wo muryango nyene bati Imana usengira komeye Yesu ashimye ndabwira Imana ati ariko yewe nanyoye rwarushaza nacagivyera nkakiraba nta ntahemba afise Yesu ashimye rero mugabo kubera ndi mu bitaro inda yaravyimba bakansubiramo izo ncuro 11 hari igihe basubiyemo bakuramo ibigori bimeze bakuramo ibiharage bakuramo amakara bakuramo ibintu umuganga yambaga ati arizi nukuri abantu basenga bagusenge twe ecography tugize tubona icuma kiri mu nda neza mugihe ibintu tuguma tugukuramo ntitubitoye haleluya Imana irafise umugambi wo kugirira neza umuntu naho abantu batobishira ku mutima uze wizera Imana Yesu abahezagira haba cyane abwira Imana ati nega Mana je ndatashe ntahaniye ngenga umutayere yasanze mu bitaro kunshonera ikanzu ntaha nambaye mugabo muhira wo tuvukana ndafise mutwe wanje ambwiye ati Arisi wewe naho utashe nindwi zibiri uzomara nta birugira ntutambuka ngo bikunde weyo Mana yakubwiye nta misi wowe ushatse kuruhura ishengero gusa ritahe mugabo we nta ndwi zibiri uzomara nta ndwi zibiri maze haleluya ndamazindwi ndabwira Imana ati wumvise ibintu bavuze bahaye bagukengera ko atari wowe wambariye ukabona subiye mu bitaro by'ukuri uzoba wikengereje Imana bage abantu bareke bivugira ibyo bagomba je nzovuga nzoshira umutima ku Imana yambariye shitse mu irasha nabwira Imana ati Imana wa muntu yantera ibigori mu nda na bya biharage ndamukeneye umuzane ngaha mbone kubwira abantu Imana Yesu ashimwe uzoza usenga watura timunyarukane je nkeneye Imana muryango nawo nkoro ntera nkira bari badati ntavyuka basangisha umuntu mu ijoro bati ho uzorara umucunze nanje narivyura nkijana muri saro buke bw'umuntu amaze umwaka mu bitaro nyene hama rero umunsi umwe ndiko ndasenga ngo Imana izane wa muntu ngira ntiyari bwaheze gukora ibyo yakora umunsi umwe mu ijoro aca ntuma inkoko kaze n'imbeba n'inyoni biza mu ijoro ahantu ndyamye biza biraririmba n'inzoka nasenga ati mwizina rya Yesu gacikobeza babantu bampaye indaro bati turigiriye Arisi we vraiment urapfuye ibintu bitakwiciye mu bitaro uno munsi urahwera mugaca nikora ku Mana y'Iwacu hari Imana y'Iwacu mwijuru candayikorako ndayishimira ukuntu nabaye mu bitaro tukabana nca ndayibwira ati nimba wararetse bajya abantu bo mu bitaro urumva mu bitaro urwaye hapfa abantu benshi yarapfuye abana hapfa abagore hapfa abagabo je mugabo urambwira ko nikora ikirago canje ntaje none inkoko kazi nsenga igaciko ikuta mababa gose iyi nkoko yova haguta nikora ku Mana y'Iwacu ndayishimira haba mpejeje ndabibwira ati genda ubwira uwo muntu yakubariye yagutumye ngaha genda umubwira uti numuheburayo genda umubwire uti numuheburayo umukobwa wa Yakobo umwuzukuru wa Aburahamu genda umubwire ko ari inzitinjigwa isi kirasama irabimira sinzi abantu babona desenime muri televiziyo tujya tuntu isi yasama ukamenga dukorokeye mu tubwate iwanje byagenze kurya isi yarasamye birabimira bukeye mu gitondo babantu baraye muri saro bakomeye urazi umuntu w'umugabo akavuga ati je ndagiye iyi nkoko sinoyirinda mugabo agarutse mu gitondo ati uracyariho je nahora numva usenga uno munsi ugusenga kwiwawe niho gufise ikimazi urashobora gusenga inkoko ikagenda inzoka byagiye he bigabiye naje ntaho nzi isi yarabitwaye Imana yaranze gati bakugurira ijage y'amata uyinywa witonze jewe ndamenye kusenga haleluya
Imana ibiramvugiye ibirambeje abantu ko senga Yesu. Uzosenge Yesu umushize ku mutima. Abo bantu bari barasubiye inyuma, bari abapentekoti barabivanywa bati dimanche tuzinduka gusenga. Umuntu wese yazahona amubwira ati twenga twatewe n'abadayimoni. Iyo twari dufise umuntu asenga tuba twarapfuye. Yesu ashimwe. Yesu abahezagire. Yobu yavuze ngo nzi ko ushobora byose kandi atagishobora kubuza imigabo yawe gushika. Nta muntu n'umwe azotangira ibintu Imana yakugereye. Yesu abahezagire. Mba ndakize wa muntu mu kwezi kwa kabiri kwa 2010 abaraje ati nukuri nanje kugira kusenga. Yari musaza wa mama ati sinarinzi ko bukihari. Naje nawubwira ati ariko kibunze ku rugi ni wowe kirondera, ihane utihanye uzopfa. Yesu abahezagire. Ndabwira ubutumwa bwiza umutwe wanje ankurikira ambwira ati je nagukubita agakizubise karanarenze. Uwo muntu yatugwaje uraze umwaka wose tukugwaje yumva umenga nta jambo. Hama ikindi gihe umuntu ndamubwira nti jewe ntuzova mu isi Imana itangiriye neza. Nimba yarankuye muri koma nyuma y'amezi 3 yarambariye ntiyampenze. Yesu abahezagire. Ndashima Imana rero ico gihe rero ndasubira muri korale mu kwa kane. Ndashima Imana mu Nyakabiga, ku Ntahangwa, mu Kibenga, ahantu henshi. Yesu abahezagire. Rero ndashima Imana yarangiriye neza.